gusenga guhindura ibintu jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero kandi ndumva mu mutima wanje nezerewe ingene mushishikara gukurikirana ubutumwa bwiza kandi namwebwe mushishikara kuburungika mu magroupe no mu miryango. Ndabasabira umugisha w'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro kugira ngo bibabonekeko iki gikorwa ugikore ufise inyota kandi ufise ibyizigiro, ukoreshe n'amamega kugira ngo urungikire mwene so cyangwa inshuti yawe. Imana nayo izogushumbusha umurengera mukundwa. Yesu aguhezagire. Rimwe na rimwe hari abantu dutumwanya wo kurondera ibintu bimwe cyangwa gukurikirana ibintu bitagira umumaro, bitagira impembo nziza, ariko iki gikorwa gikurikire Imana izokugira neza. Ndabibutsa yuko ugusenga nk'uko ikiganiro kivuga guhindura ibintu, ugusenga guhindura ubuzima bwawe, ugusenga guhindura akazi kawe, ugusenga guhindura amazina yawe n'amateka yawe, ugusenga gutuma ukorana n'Imana ukagendana n'Imana, ugusenga gutuma uronka amahoro mu mutima, ugusenga kwirukana abadayimoni kukirukana shetani, ugusenga kuguha ubushobozi bwo kwihana no kwezwa no gutungana no kugororoka, ugusenga kugushikana ku masezerano, ugusenga haleluya haleluya haleluya. Iyo urabye Yesu ingene yashitse ku ntumbero n'ukubera yasenga kenshi, yasenga ku musozi, agasenga imisi yose mu gatondo, agasenga ku mugoroba. Ugusenga niko kwamuhaye kunesha. Nagomba ndakubwira ngo nawe bandanya amasengesho naho ubona uri mu bihe bitoroshe. Ugusenga guhindura ibintu. Ijambo tumaze kwigihe turisoma hariya muri Nehemiya igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 20 havuga ngo Imana yo mu ijuru nizotuma bikunda. Imana ishimwe. Nanje nagomba ndakubarire ngo bizokunda mukundwa. Nasomye ijambo ry'Imana hariya muri Luka, nasomye amajambo meza ngo kubana b'abantu ntibishoboka, ngo ariko ku Mana birashoboka. Nagomba kubwira ko atakintu na kimwe kidashobora gushoboka ku Mana. Kubana b'abantu ntibikunda ariko ku Mana birashoboka. Imana ishimwe. Nasomye amajambo y'Imana hariya muri Yeremiya igice cyaho cya 23 umurongo wa 23 nyene havuga ngo erega sindi Imana ikora utuntu duto oyaye, kandi sindi Imana igarukira hafi gusa, oya erega ndi Imana igerana kure. Haleluya haleluya. Imana yo mu ijuru nizotuma bikunda. Haleluya 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 haleluya. Ndakunda Imana, ndanezererwa Imana nitetereza abantu, Imana nimaramaza abantu, Imana nyene amahoro, Imana yasizeho ijuru n'isi, Imana yashingiye akarimba inyanja n'ibiyaga, Imana yasizeho ijuru atankingi ifise. Izotuma bikunda n'ukuri kose. Ibyawe byarabaye nabi ariko ndakuzaniye iganuke rivuga ngo Imana yo mu ijuru izotuma bikunda kandi ikora ibintu by'ingomezi. Haleluya haleluya. Uragomba kumenya ingene Imana izotuma bikunda. Kurikirana intahe nshuti yanjye. Ashimwe Imana kubona tuye kuvuga nk'uko nahora. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bintu wari Imana ni kingana iki? Inga zibiri. Utubitse kivuga uvaye igiteka. Wahamye Yesu. Wahamye Yesu. Nukomera amashyi umwami wacu. Haleluya haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ntabwo twobyemera yuko abantu baguma bajya mu cyobo kandi Imana ihari. Hari abantu bari hano ngo batere haleluya. Umugabo wanjye yari umushoferi yatangiye kugira agisida yari itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu yari muri 2018. Nanjye subiranagira isanganya yari muri 2019 apfa abana babiri. Isanganya yari isanganya ziri zikurikiranye. Umugabo niwe yatangure agira isanganya amezi abiri muri hopitali militaire, avuye amezi 5 turi muhira naje nsurangira isanganya n'abana. Apfa abana babiri, genda kunuka ukuguru n'umwana akurikira kunuka ukuguru. Ariko ubu turashima Imana.
ubu turahemba turi bazima. Imana imbwiye kutasanganya rizosubira kuba mu muryango. Irambariye ngo ikibazo cyari icyo bari barakoze, ariko uyu mwanya igujije n'ubusa ibyo bakoze. Urashobora